turabahaye ikaze mwebwe mwese muri kumurakurikirana ibiganiro vy'iradiyo Kazoza FM. Kuri uno mwanya ni igihe cy'isaha 1:32 n'umwanya wo gukurikirana ikiganiro Kuziko. Ikiganiro Kuziko mukama gikurikirana imisi yose kuva igihe cy'isaha 1:30 gushika igihe cy'isaha 2 z'ijoro. Rukundo Diogene je namanda bashikiriza ikiganiro imisi yose Kuziko. King Leandre turi kumwe akadufasha mu byerekeye ubuhinga bw'ivyuma. Kaze Katse bashitsi turabakiriye mw'izina rya Yesu ruhuka murashitse. Oh katse shitsi katse shitsi katse oh katse yo katse kaze cane mwebwe mwese muri kumurakurikirana ibiganiro vy'iradiyo Kazoza FM ibicijana na 3 n'ibice bitatu. Be your own boss, ijwi ryo kugwiza umwimbo. Iganiro ni cakindi nyene Kuziko. Uno musi tukaba duza gukinjika nkuko twabigize mu ndwiheze, dukinjika duguma dukinjika. Mugume ku murongo rero, mugume ngaho nyene, mugumaho nyene, nimuhindukize mugumaho nyene. Kuri uno musi biza kuba biritandukanye n'ivyo twara dugira indi misi. Mutore n'agatelefone kanyu ko mukanya turabaho umurongo muce mutangura kwakura, mukinjike dukinjike ce dusangira ku nkono y'ivyerekeye imico n'akaranga ko mu Burundi. Ibanga mu bantu bene wacu mbabwire, bavyeyi bacu ndababarire, muragenda mwitwararitse. Ibanga mu bantu bazobaha agateka, reka kabereye abantu, nimwagendera neza imico y'abantu. Bazobaha agateka, reka kabereye abantu, nimwagendera neza imico y'abantu. Ndabibona muri benshi muri kumurakurikirana ibiganiro vy'iradiyo Kazoza FM megahertz jana na gatatu n'ibice bitatu, ijwi ryo kugwiza umwimbo. Nuhindure tora agatelefone aho nkuko nemeje kubibabwira. Kaze rero kandi mu kiganiro Kuziko akaba ari ikiganiro mukurikirana imisi yose, kikaba ari ikiganiro cerekeye imico n'akaranga vyo mu Burundi. Uno musi n'umusi wa mbere nkuko nabibabwiye mu ndwiheze, reka ndabibibutse. Ku musi wa mbere tugira ivyerekeye irondera, la recherche. Ku munsi wa kabiri tuja muri cinema na Festicab. Ku munsi wa mbere turi kumwe na Relax. Ku munsi wa kabiri tuja muri cinema na Festicab. Ku munsi wa gatatu tugenda kuri théâtre. Tugenda mu vyese, mu bitito, mu migani n'ibiki n'ibindi hamwe na Buja Sontabo. Ku munsi wa kane naho dusoma ngo dusoma iki? Yasaga cupa muntu wewe uri kuranyumviriza. Yasaga cupa dusoma ivyitwa vyose, ibitabo, ivyitwa vyose ibintu bandika abarundi, ibitabo n'imigani barayandika, ibisomwa. Jene nasabye abantu mu gusoma zo batuzana vya bitabo byo muri dusome vya kera. Ngo umunsi umwe ngo igitangurirwa n'isazi, umunsi umwe isazi yari kiragenda ikigwa mu gitangurirwa. Muracavyibuka bijyanye n'ivyo turasoma. Bazatuzana ibintu dusubira. Ku munsi wa gatanu turi mu muziki turi kumwe na Vibe. Kuri no munsi rero wa mbere twatezwa ko turi kumwe na Relax, ariko tugomba dukinjike twese, jewe na mwebwe dukinjike dufashanye kwikinjika. Siko tora agatelefone rero ushe mu tuyinite cyangwa ushe mu tumega mu kanya ndaje ndaguha umurongo ndakubwira ko tugomba dukinjike jewe na wewe. Ibiganiro ni radio ni Kazoza FM megahertz na 3 n'ibice bitatu. Nejo bundi ukagira umugenzi, ukabona aranyereye uramungarura muyo. Utewe inshuti yanje uko siko bigenda, iyo si imico myiza y'ubuntu mu bantu. Nkuko nemeje kubibabwira, twatezwa ko ari turi kumwe nabo muri Relax kugira batuyagire ivyerekeye la recherche. Mugabo vyabagoye ntibashoboye gushika hano, ariko batwemereye neza ko kuwa mbere tuba turi kumwe. Kuri uno musi rero muti ni gute jewe namwe tugomba dukinjike.
wewe aho uri hariho amajambo y'ikirundi asanzwe avugwaho aho uherereye. Jewe aho mperereye canke aho navukiye canke aho nakuriye hariho amajambo y'ikirundi asanzwe ahari. Ayo majambo rero niyo nshaka unterefone canke unyandikire canke wandikire Kazoza FM canke uje kuri Facebook ya Kazoza FM ugire commentaire utubwire ijambo rimwe ry'ikirundi litamenyerewe gukoreshwa canke ijambo rimwe ry'igifaransa zone tuzi mugabo rifise insiguro mu kirundi ariko iyo nsiguro mu kirundi tukaba tutayizi benshi bakaba tayimenyereye. Yego rero agatelefone naki wawe uti nakura hehe canke nandika ubutumwa hehe akora kuri 72 23 23 72 23 72 23 23. Nemeje kubivuga kuri no musi twebwe tuza kwigira recherche tuza kwigishanya. Nemeje kubaka nimero ndababwira nti nimuze muvuge izina canke ijambo ryo mu kirundi litamenyerewe gukoreshwa. Turaronse commentaire ya mbere kuri Facebook reka ndabasomere yitwa Gatiritiri Mata Sakala yanditse ati ijambo litamenyerewe bisakwanyete nta katuzo yashizeko. Bisakwanyete nta katuzo yashizeko. Ngo ryari izina ry'umwana yavutse mu bihe by'amatati yo mu rugo ahagaze hagati y'umugabo n'umugore. Bisakwanyete ryari izina ry'umwana yavutse mu bihe by'amatati yo mu rugo ahagaze hagati y'umugore n'umugabo. Njya mbere ndabyumvise ukaba warurizi gira commentaire nawe canke wakure canke utwandikire kuri 72 23 23 72 23 23 akura andika tukumvirize twigishanye dukinjikire hamwe. Murakoze turacabarindiriye. Amaherezo yawe none tobikiri
mukurikirana iradiyo Kazoza FM megahertz ijana na bitatu n'ibice bitatu. Murakoze cyane kwa muri benshi mudukurikirana. Tumaze kuronka ijambo rimwe commentaire kuri Facebook wanditse ati bisakwanyete ngo ryari izina ry'umwana yavutse mu bihe by'amatati yo mu rugo. Mbega nivyo canke sivyo zamuratubwira ego. Uwundi wa kabiri yitwa Nduwarugira Frederic yanditse ati hari jambo bavuga ngo umuntu ni inawutokomba, ryavuye mu gifaransa inaptokomba. Abarundi turameze neza cyane. Kuri uno munsi twahisemo yuko ari jewe namwe dukinjikira bagenzi bacu, ariko ndashaka kubona amakomantere menshi. Uvuga ati ico kinavuze sico twe hani wacu tukivuga gutya, nawe ugira komantere. Uwitwa Nduwimana Frederic atwandikiye atubwira ati hari jambo bavuga ngo umuntu ni inawutokomba, ryavuye mu gifaransa inapto okomba. Turacarindiriye amakomantere yanyu kuri Facebook. Iganiro ni kuziko kuri uno munsi wa mbere. Tuko turavuga ivyerekeye la recherche, twategezwa kwa turi kumwe na Crelax. Tubutse ko vyagoye abo muri Crelax, ariko batwemereye yuko mu ndwiza ariho bazoba bari. Ego no bazoba bari. Iganiro ni kuziko, murashobora kutwandikira, mukaduhamagara, murashobora kudutelefona, kuri WhatsApp kuri 72 23 23 72 23. Tubutse yuko naka message canka ka appel ko kuri WhatsApp nako nyine turakaronka na batatu tufise utumega turakwitaba neza cyane. Ego canke naho ukigira kuri Facebook ukatwandikira kuri ukandika Kazoza FM hama gacuraba commentaire, ugaja muri commentaire ukacuraba post yerekeye ikiganiro cuno munsi, ugaja muri commentaire ugacanda commentaire yawe tukatuyisoma, tukashobora tukafashanya kwigishanya tubandanya twigishanya. Ikiganiro ni kuziko. Tubutse ko mukurikirana imisi yose kuvigiye cy'isaha 1:30 z'ijoro gushika isaha 2 z'ijoro. Hari ubajije ati kuka message kasanzwe ati wewe uri kwadushikiriza ikiganiro kuziko bitwa gute nkuko navuze bigitangura. Jewe nitwa Diogene Rukundo, akaba nama ndi ngaha iminsi yose igihe cy'isaha 1:30 z'ijoro gushika isaha 2 tumi ikiganiro kuziko. Murakoze cyane. Runga kajambo rero, aho kajambo gasanzwe katamenyerewe mu barundi benshi. Ego karungike maze dusigura utubwira ico gasigura ahiwanyu, kuko muratsonga mu Burundi dufise imihingo myinshi itandukanye. Uko tugira imihingo myinshi itandukanye niko tugira n'amajambo amwe usanga asigura ibintu bitandukanye. Ego twandikira utubwira uti twe hani wacu canke hari ijambo rivuga gutya isigura iki, hama cyo tubazanye hagati yacu. Mbega nivyo. Ego
radiyo kazoza fm megahertz ijana na bitatu n'ibice bitatu. Ikiganiro ni kuziko, aho turiko turaganira, turiko turakinjika twese, jewe namwe, aho twigishanya tukabwirana amajambo adasanzwe amenyerewe ngaha mu Burundi, amajambo benshi batazi canke amajambo benshi batazi ico yavuyeko. Nk'ubu duhejeje kumenya ngo inabutokomba, ngo ryavuye ngo muri inaptokomba. Mbega nivyo, mbega sivyo? Andika utubwire ico uvyibazako. Yego, iganiro ni kuziko. Nanje haraho nasomye mu gitabo c'amayagwa n'imigenzo yo mu Burundi, mukakaro. Turana turi mu kwezi kwa mukakaro rero ngo cavuye hehe? Mukakaro ngo hari kujya urona mukakarigera ikiritanguye ngaho iwacu mu Burundi. Iki rero iyo ritanguye amababi y'ibiti aragwa kuko aruma, akagwa hasi akuma nyene, ivyatsi bikuma, bigakakarara. Niho rero izina mukakaro ngo ryo baryaravuye, niho nabisomye. Ego, ngira ngo ubizi ko vyinshi yotubwira, akatwandikira kuri WhatsApp, akatwandikira bisanzwe, akaduhamagara kuri WhatsApp, akaduhamagara bisanzwe. Telefone ni 72 23 23 23 72 23 72 23 72 23 23. Nibariki n'umuntu yifuza kagisaba Imana ishimitse kuronka umufasha umutegarugori musangira kabisi nagahiye mu mahiko no mu marshwa akwaga sauti yambya ubumwe bukabandanya ingamuntu yanje inyitekira maye misoma ushinga ndaye usoma simimana yakumaye ngo twibanyire musoma ushinga ndaye usoma simimana yakumaye ngo twibanyire twateye imbuto y'urukundo Imana tukisumwe urukundo rutabaye imfabusa n'umazo dutandukanya uri mwiza kitwa mwiza Kazoza FM turaronse umunywanyi ku murongo. Allo, Hello? namahoro murakomeye? Turakomeye niko nanjye. Ego, ni sawa cyane. Uri kuri Kazoza FM, turiko turakumviriza turi benshi. Mwitwa bande, muherereye hehe? Nitwa Emery Muga mu Cibitoke kuri Cibitoke. Emery mu Cibitoke. Mu Cibitoke. Aho mu Cibitoke ni sawa, miriwe neza. Mwashoboye kwitunganiza mwashoboye kugwiza umwimbu no munsi? Allo. Mu rugo nyene turaterana. Ego, Emery kuri mu kiganiro kuziko hano kuri Kazoza FM tuko tuganira ku majambo tutamenyereye ngaho iwacu mu Burundi. Hari akajambo wowe ufise tutamenyereye ngo udusangize uco tubwira niyo kavuye? Aho kumbira Emery ntitukumvise. Emery biramugoye, Emery yagarutse. Waruvuze? ndiko navuga ngo ikiganiro cyacu nabimenyereye iradiyo gushana ndayumva mu gice kiganiro n'ikiganiro bikurikira. Ego, urakoze. Ikiganiro citwa kuziko. Kuziko ni ikiganiro aho tuyaga ivyerekeye imico n'imigenzo byo ngaha, imico n'akaranga byo ngaha mu Burundi. Kiba imisi yose kuva igihe cy'isaha 1:30 z'ijoro gushika igihe cy'isaha 2 z'ijoro. Ya masaha muri ko muratwa tuko turataha, benshi bariko barataha canke bicaye baruhutse muhira canke bagomba basangire. Ya masaha nyene kera mu mico ya kera abantu baba bateramye kuziko barindire kwinkonisha, bariko baraganira, umuvyeyi aganira n'umwana, umwana aganira n'umuvyeyi, indero mvaziko. Uno musi rero tuko tuganira ku majambo atamenyerewe cyane.
gukoreshwa nk'ubu hari watubwiye ati hari ijambo mugabo urumva turaganira hama abandi barafise ushobora kuvuga bati ivyo avuze nivyo canke si ivyo canke ntigenda vyibaza kwiki urumva ijambo ngo inabutokomba ngo ryavuye mu gifaransa inaptokomba ni ukuganira tukinjika twese dusangira wewe hari akajambo wowe ufise katamenyerewe ngaho iwacu mu Burundi usangiza n'abandi udusangiza reka nzokarondera cyo nzosubira kubakurikira cyo nyine amasaha y'ikiganiro cyatanguriye ego urakoze cane Emery ndabasaba akaririmbo rero mwatama akarimba kahe akarimbo k'ikintu ngende kwiza ko mushobora gukandora reka tugushiremo akarimbo ka Canjo mbega mukobwa sawa nta kibazo ego ryoherwe ijoro ryiza akaririmbo mbega mukobwa ka Canjo Miss karyohere Emery mu Cibitoke hari utwandikiye aka message kuri WhatsApp ati salut nitwa Alain mu Kigobe ndiko ndabakurikirana ijana kwijana urakoze cyane ati nanje nkuko wabivuze nzi ukwezi kwa kane ndamukiza mwe nemeje kuvuga by'ukwezi kwa mukakari iyo iryo zina mukakaro ryavuye nawe ati ngo yumvise bavuga yuko imvura yabari nyinshi cyane ego mu mukakaro urumva mambe ndamukiza murantunga ndamukiza imvura ngo yabari nyinshi cyane hama wo ku musozi wino wo ngaha ntashobora kugenda kuramutsa kuko ku musozi wa hariya ubahutse rero kugenda acavuga ati urandamukiriza abahariya ariyo ndamukiza ariho ndamukiza ngo ryo bajyaravuye ego no munsi twese turakinjika kuri kuziko twese turakinjika kaze rero mutubarire mutubwire muti bimeze gutya turiko turabona nandi ma commentaire kuri Facebook yanditse yitwa Marcia Nshimirimana yanditse ati hari jambo bita guhirira nibaza ko ari jambo ryavuye mu gifaransa hurler Marcia Nshimirimana camuza murashira ko aho mwabikuye nk'ujewe mukakaro nababwiye ko nabikuye mu gitabo c'amayagwa n'imigenzo ngaha mu Burundi ego Claude Nshimirimana ndahaye mwiri wabamenyesha makuru n'abakunzi bakazoza FM turi kubakurikirana aha Mutanga Sud murakoze cyane kudukurikirana Claude Nshimirimana mugira ico mutubwiye ku byo tuko turayaga kuno munsi uruno munsi tuko turakinjika twese ikibabaje no community 5 tuzakwa turangije ariko turacafise umwanya wo gusoma ama message yanyu canke ama commentaire yanyu kuri Facebook tuko turakinjika tubwira ijambo litamenyerewe ahi wacu mu Burundi maze iryo jambo turiganireko utubwire uti iri jambo ntirimenyerewe mu Burundi risigura iki wari ntorishimwa na bose eka wari nyange ubundi butumwa busanzwe ni 69 45 35 04 69 45 ubusa kane ni watwandikiye nashize ko akazina kiwe yavuze akazina yavuze ko yitwa Freddy yatubwiye ijambo ritemenyerewe ko ari kugogoma ngo bisigura kumanuka ego ntabyo nzi ariko mumenye ko ikiyago n'ubiganiro cohera cyo tugenda tukibanenze kuri Facebook twandika amajambo ati je nanditsiri risigura iki tuganire twigishanye ubufise aho yabikuye aha tubwire Freddy ati kugogoma bisigura kumanuka mugira mukobwa icahinduye ubuzima bwawe wazize iki mukobwa mbwira se mwana wa biraryoshe birabandanya biryoha n'ubu mwanya uri kuraturega
kwizina yanditse avuga ati kwizina ni Mugisha Maye ijambo ishamburiyeri ryavuye mu gifaransa chambre à air nawe bibaza ko ryavuye hehe mwishure yitwa Mugisha Maye yanditse avuga yuko ijambo chamburiyeri ryavuye mu gifaransa chambre à air. Ubundi yanditse avuga ati ni Elise ngira ngo yanditse kuvuga ko yitwa Elise yanditse Elise canke yitwa Elise yavuze ati ukwezi kwa gatatu bakwita ntwarante kubera haba ari mu gihe ciyimbura baba bafise ibintu byinshi ku buryo baguma bibaza bati ntwarante umva barimbura cane umva mu kwezi kwa gatatu kwa rukwezi kwiyimbura bafise ibintu byinshi bimbuye ibintu byinshi bagaca baguma bazana none ibintu nimbuye byose ndabitwara gute donc ntwarante ukwezi kwa ntwarante kubakora avutse iryo zina riravutse ukwezi kwa gatatu kwitwa ntwarante. Ahubwo ico mbonye nuko mu ndwiza ku munsi nk'uyu tuzoza nico gitabo c'amayego n'imigenzo dusigure neza yamezi yavuye kuko biranditse nuko rero niko turakinjika twese imisi yose kuziko neza cane makabisa yandi uramenya mukobwa ubuto burahenda cane uramenya mukobwa ubuto burahenda cane ubundi butumwa nibaza ko ari bwo bwanyuma tuguma duhereze ko yanditse avuga ati mwiriwe nitwa Elise mba munyakabiga ikiganiro kiraturyohera cyane. Elise urakoze kumviriza Kazoza FM nshimire mwese muri ko murakurikirana ibiganiro by'iradio Kazoza FM na cyane mwebwe mwakurikirana ikiganiro kuziko ni ikiganiro kituganira ivyerekeye imico n'akaranga vyo mu Burundi. Kuri uno munsi wari umunsi wa mbere aho twako turakinjika twese dukinjikira hamwe twari twavuze tuti tubwirane tuganire dusangire amajambo atamenyerewe cyane ngaha mu Burundi ngaha mu Burundi twanonsa amajambo menshi twanonsa abatwandikira twanonsa abaduhamagara twanonsa abagira commentaire kuri Facebook. Ikiganiro kuziko gihereye ngaha ku radio ya Kazoza FM ariko tugende kuri Facebook wonyene tukibandanyirizeyo mu ma commentaire andika kuri Facebook yawe Kazoza FM ucubona aho twashize ako kabazo tubwirana amajambo atamenyerewe maze cyo tuganira kuri Facebook duhanahana amajambo menshi atamenyerewe. Iganiro kuziko ni ngaha gihereye jewe Rukundo Diogene nari kuri micro King Leandre yari karadufasha mu byerekeye amajwi kugira ngo amajwi ashikire neza. Tubashimire cyane mwese mwatwumvirije mugira ijoro ryiza mugiraho muba mwubahwe bye bye. Tubibutsa ko dusubira ejo ya saha nyene kuri ya radio yanyu Kazoza FM ibiti 3.3 ijwi yo kugiza umwimbu. Ijoro ryiza.